dusengere kugira ngo Imana iruhezanye kandi hanyuma Mana uri mu ijuru turagushimira ihabwa kare bose ubuvuye muri rubanza urugo kurimo ruhezagire ugende neza yana rose agubwe neza tuzotera amahoro. Tugire Kristo reka dushimire uhoraho yongeye kuduha kano kanya keza cyane. Twari mu kanama ko kurangiza umwaka, murabona mu bihe turimo twisuzuma mu muryango ibyo twakoze n'ibyo dushigaje ku mwaka tutarawusezera. Ariko mu kanya umwana yadusanze twari duteramiye abatama aratubwira ati yamara turabona ishishiro irinjiye mu rugo. Twamubajije byinshi ariko twama tuzi mu mico yacu kwishishiro ryama rigendana n'amahoro. Ariko hamwe n'ivyo rero twagira dusabe abashitsi bacu bavyagiye biyumva amahoro. Hano ni mu rugo wa Karabanyege Yodas, turakunda abashitsi. Ariko abandi nabati akari ku mutima w'umugabo kazindura amaguru, ivyo ari vyo vyose nawe barafise ijambo ryabazindukanye. Twagira rero tubahe ikaze batuganirize tugire Kristo. Ego mwavuze yuko mwabonye abashitsi baserutse mu irembo. Mu minsi iheze twaraje tuje mu birori byari biryoshe cyane, ibirori by'ubukwe n'ubugeni. Tuzanye umukobwa mwari mwadusabye, hanyuma turi barya rero ni twebwe nshatse kubishurira yuko twebwe mubona ngaho ari twebwe twari hajya muri kijya gihe. Hanyuma rero iminsi iraheze murabibona, Mutama yararavye abona ati jewe umukobwa wanje vraiment ndamukumbuye, n'ukuri ndamukumbuye. Nahora mbona buca nkasanga yamaze gukubura, ngasanga muri saro hameze neza, ngasanga hanze n'ahariya ku irembo hameze neza, hasa neza. Ati yari umwana ameze neza cyane, nakunda kubw'ibikorwa byiwe byanshitse ku nyota, none ndamukumbuye. Ati ndamukumbuye cyane, ati genda rero mundabire ukuntu ameze, mundabire ko akomeye, mundabire ko akiri wa wundi. Hanyuma rero twaje, nico catuzanye Mutama yadutumye ngo tuze kandi ngo tunababwire tunabasabe ngo banyakubahwa banyakugira Imana ngo arakumbuye umwana, ngo muzomukumbuze umwana. Hanyuma ikindi naco yagize ati mundabire ukuntu ameze. Rero twakurikije akajisho hariya aho yarari, twabonye ko hari ikintu ciyongereyeko, hari ikintu nabonye ciyongereyeko. Umutima wanje waryohewe, wanezerewe. None Mutama nitwasubira inyuma turamubwira tuti hari ikintu, akantu kiyongereyeko. Rero ikigira gatatu nuko yadutumye ngo tuze gutwikurura
umwana abana tubarungike ku mirimo kuko murabona iminsi iheze ni myinshi, indwi yose cyangwa irenga, naho iba iminsi ibiri utari kuraja ku kazi usanga ari ikibazo. Tubarekure baje ku mirimo izobafasha ubuzima bwabo. Nuko rero ivyo nivyo Mutama yadutumye ngo ariko cane cane mu mukumbuzi umwana. Nuko rero ivyo yadutumye n'ivyo nuko tugire Kristo. Nukuri turashimye cyane twebwe nk'umuryango wa Karabanyige Yodanse. Ushinga naye ati twebwe turi babandi bamwe mwasaba umugeni kandi bakamubaha, ariko rero twaricaye Tama arabona ko bikwiye kwaturungika kuza kuraba aho ico kibondo kiri. Narinze guca kure nyakubahwa Vyagira, ari hahandi abakera bavuga ati umwana twaramusize mu bandi, turamwereka imisozi ihuma n'idahuma. Humura twebwe mu Rumonge nta musozi n'umwe ugihuma ukiriho, yose barayisengeye. Ni naco gituma ubona afite akabiri neza. Ibyo rero tubikomera amashi twese. Mutama ati eka naje naho natumwe ndatwara inkuru nziza, ndabona ikiyongeye. Cariyongeye rwose kandi bihambaye. Ibisigaye navyo mu ijambo waherageje ati twagomba no gutwikura abana tubahe ibikorwa kugira bazobashe kwiyungunganya. Ego turabigushimiye, urabwira Mutama ati twashimye ishishiro, ati nukuri uragahora uko, ati naho bigoye kubwira umugabo nkawe turagahoruka iminsi yose, ariko bo bashimye ati uragahora uko ko wabiyumviye ko ukaza kubaramutsa. Igisigaye nukuri bazorushirizaho kwamba babungabunga ibibondo, ubu cari kimwe ubu ni bibiri, bazobana babibungabunga mu minsi yose bazoba bari kumwe nabo. Turaje tukurungikana intasho ati baragutahije Abatama hariya, ati nabo bazongera ukuguru umukundi baze kubaramutsa. Murakoze. Turanezerewe cyane kuko twasanze ibintu bimeze neza, kuko twasanze kandi rwa rukundo rumwe twasanga wa munsi ariko bugifise, kuko kandi twasanze hari icamaze kwiyongera. Umukobwa twazanye n'umushinga ntahe wiwe tubona bamaze kubyibuha, tubona yuko kweri ibyo ari byose icaye byagenze neza. Ariko turagomba ngo hiyongere n'akandi kuko birakenewe, mugabo atari cyane ngo bahave binanira. Nuko rero turashimye rero, reka kubera twanezerewe kandi twabonye ibintu bimeze neza, reka dusubire inyuma hakiri kare tuze kubwira Mutama umunezero twabonye. Hanyuma abana nabo turabarungitse basubire ku murimo, baje gukora, barondera ubuzima, kuko murazi ibintu ko bigoye.
utarimye biragoye ko umira. Nibasubire ku mirimo, kumbure bizogenda neza kandi bizogenda neza. Rero ikintu ngomvye gusubiramo, muze mumukumbuza umwana. Twashaka rero tuje kuvuga inkuru, twashaka dusaba amagaba rero. Twashaka dusaba amagaba, tunyaragase, dushike n'ingoga sitwe tubona turashitse, tugira amahoro ya Kristo. Burya umukunzi mwiza muraganira, ariko hamwe n'ivyo ntitwashaka ko mwari gutaha. Kimburi gutaha muhava mbona mugarutse vuba na vuba, akabati abo natumye babirukanye ga yewe. Oya, kwaho nasi twirukana abantu n'ukuri. Ariko hamwe n'ivyo dukurane kw'amaso, umutima uguma ari wa wundi. Muri kwa kugukumbuza umwana ni kwa kuguru ndakubwira ati natwe tugiye kugwira ukuguru ukundi. Erega nari namaze kubivuga. Ego ibisigaye reka dusabe ya misore yacu ikerebutse ngaho turabira amagaba bayashire hafi, ariko mugume gutwibuka natwe tubibuka. Tugire Kristo. Nakashimisha bakunda DJ naduha akantu kugira ngo ego mengikunde tumanure dukonjige verbe moi. Tugarutse mu rugo tutarinjira aho dutuye, abana batubwira ati naho mwaherekeje abambere hari n'abandi bashitse. Ntitwababajije byinshi, bwa batwemereye ko babonye ishishiro. Twebwe burya rero mu mico n'indero twarerewemo, twumvise ishishiro twumva amahoro. Nta byinshi rero twagombye kubaza abo bana, twagombye tubatume babatwakirire, babaduhere icicaro, babazibirize n'akanyota. Ivyo rero babikoze. Batama bashitsi bahire turabaha ikaze hano iwacu mu Rumonge. Ariko hamwe n'ivyo twoba twamenye bamwe muri mwebwe n'atari bose, ariko kubabaza ikibagenza ntivyoba ari bibi. Byose ni vyiza mu biganiro tugiye gukora. Burya umuntu ukamumenya yazindukiye mu rugo, kumubaza ati ariko n'amahoro, arakubwira ko ari amahoro, canke akubwira ati ego kingeza niki. Ntitube nka wa mutiza w'ipfizi yisiga guterama, uwuje mu nyuma akayimutwara ariyo yamuzindukanye. Tugire Kristo. Tugire Kristo. Abanze Kristo. Ego turanezerewe cyane kubona mwatwakiriye kandi mukaba mwaduteye
umunezero mukaba mwaduhumurije muti shika mukaba mwatuzimanye. Ibyo turabishimye kandi turabibashimiye. Twaje mu rugo rumeze neza. Nuko rero mwavuze yuko hariho abo mwamenye, ariko kitabuza yuko mudashobora kubaza muti none ni igiki kibagenza. Mu minsi iheze Mutama yaratumye abana, aratuma abana baraza. Baje yabatumye kuraba umwana yabahaye ko ameze neza. Twarashikanye inkuru nziza, barayishikanye, twarayumvise. Mutama aravuga ati ni byiza. Hanyuma mugabo hahera iminsi, kuko mwari mwaremeye yuko nabo namwe muzoraba ukuntu akarenge gakorwa n'akandi, ariko ararindira ararindira, ngira mwaratevye, kuko umuvyeyi agumana igikungukungu. Rero araraba ati, arasubira arampamagara arambwira ati genda ujane na mama w'umwana kugira ngo murabe, kuko harya abana, umwana naho yoba akuze, erega ntiwibaze, umuvyeyi aguma abona ati arafyina, kumbure yarafyinye, kumbure ivyo yabwiye yarasamaye. Hanyuma rero ivyo batubwiye twaravyumvise kandi twumvise byari byiza. Uno munsi naho yaturungikanye umuvyeyi wiwe mama kugira ngo aze araba abana ukuntu bimeze. None mama, mbona bimeze gute? Bimeze neza. Mama w'umwana araryohewe ngo bimeze neza. Ego turabona yuko bimeze neza. Hanyuma kandi twari tuje no kushitsa wa mugigwa w'ikirundi no guca mu marembo. Umuvyeyi ashike mu marembo, mama w'umwana yishikire, aronka uburenganzira. Iyo niyo yamukumbura azokwama asimba, azokwama asimba, aramutse umwana, araba ukuntu ameze, atagifashe. Nuko icari catuzanye uno munsi, kuri uno munsi nico, nuko umuvyeyi nyina w'umwana aza kuraba umwana, hanyuma akarekurirwa iyo amukumbuye canke iyo yumvise hari ikibazo canke iyo hari umunezero ko aza, hanyuma akaraba umwana. Nuko tugire Kristo. Turabahaye ikaze rero, nimuvyagire. Dufatire ku majambo abiri muhereje ko bira kwa Mutama, mubwira ati dukuri ba bantu ko twabasize niko twabasanze, nta kirahinduka. Tugire Kristo. Muraturekuye, murarekuye umuvyeyi yuko azokwama iyo yumvise hari ikibazo, iyo yumvise ko arekuriwe kuza kuraba umwana. Nuko rero turanezerewe, twashaka rero ahaguruke aze kuramukanya n'abana, aze kuramukanya n'abavyeyi b'abana, kuko ni byiza.
nagiriwe ubuntu ndakumenya kuva ubwo nahindutse mushya haleluya yesu uri umwami ubuzima bwanjye wambohoye ingoyi z'urupfu umpindura mushya ndanyuzwe n'agakiza kawe mwami rero cyane rwose bana twatugiriye neza hano hantu tukahabonera ibyo byinshi tukahabonera twagirira umugisha uvuye kuri wewe none ino saha nawe uri mu ijuru tukebukiye ku rubanza rw'urukundo rwayemo tworohezagira amazu bakaba meza abashyitsi bakanezerwa tukabakira neza twatuye hano twese tunezerewe dushima Imana atabagize ingorane hano hantu turi gushimira Imana rero turakumenyesheje mwami ko rwa rubanza turaruriza hano hantu muri ino saha aho tugarukize hanyuma rero abantu babatahe turabasengeye umwe wese uko ataha uzane nawe mwami ukoze asika amahoro hanyuma aba bashyitsi abageni bacu ego nabo ubakire urugo rwizagire bagubwe neza turakoze Mana turabishimiye byose turakwizeye n'ibyoza byose ndayesu mwami wacu amen.